wafashe ibiganza vyanje umbafi mukiza uri umwami Mana uragashe. Televiziyo Tanganyika. Amahoro nshuti namwe bakunzi ba Televiziyo Tanganyika, kaze mu kiganiro Gospel Talent. Gospel Talent ni kiganiro kiba yagira ibintu byerekamana mu ndirimbo, mu mafilme ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye ariko byerekeye ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugubafitiye abatumire badasanzwe, abatumire buzuye ubwiza, abaririmbyi beza cyane bariko bikora neza bidasanzwe, buzuye amavuta, ubwiza, yani bimeze neza gose. Rero reka tubakire abaririmbyi bacu batuyagire kuvyerekeye gospel. Nimba nawe ushaka kutuyagira kuvyerekeye gospel, ntiwitinye twakure turabigufashamo. Iki kiganiro cy'uyu munsi ngiye kugishikirizwa na Toto. Kaze tubabereka abo bantu. Babatumire bacu naba uyu munsi turi kumwe nabo bagiye kutuyagira mu rugendo barimwo rw'umuziki, urugendo barimwo rwa gospel rwo guhimbaza Imana, ukuntu bimeze, ukuntu bigifashe. Mubane natwe kuva ku ntango gushaka kwiherezo, ndizera neza ko muza kuryoherwa cyane gose kandi muza kubona ingabe idasanzwe. Mu Burundi turakeneye ama new face, abantu bashasha bashobora kuvyura gospel, kuko gospel tumenga miteri ija hasi cyane, ariko hari abana bari hasi babishoboye nawe bashaka kuzamura impano zabo, bashaka kuduza impano zabo kugira ngo dushobore kuryoherwa n'umuziki mushasha, urumva n'ivyumviro bishasha byo bana ziyo generation shasha. Bon, turi kumwe n'abatumire bacu babiri, abakobwa b'ubwiza bubaha Imana beza cyane bashajije. Reka tubakire babidondore, bababwire icyo bakora, ivyo barimwo muri no minsi. Nibaza ko benshi nibo bazi, ariko n'abantu bariko bikora ubundi buryo budasanzwe, batariko baravyorosha bitera bitwara cyane gose, bariko barazana kandi kanovera muri gospel. Shalom shalom. Shalom cyane. Shalom shalom. Shalom. Umeze neza? Ego. Utwidondora ukatubwira akazina kawe, icyo ukora, aho uba. Ku mazina nitwa Rajwa Niyukuri, nkaba nsanzwe nkunda Imana, nkaba nkijijwe kandi nkaba nsanzwe ndirimbo mpimbaza Imana. Ego murakoze. Nashimwe. Hama nanje ku mazina nitwa Irumva Sierra, nkaba senga muri Eglise Emmanuel, nkaba nanje nkunda Kristo, nkaba nakijijwe, hama nkaba ndi n'umuririmbyi mpimbaza Imana. Murakoze. La Joie and the Ciela, tumaze igihe tuko turumva indirimbo yanyu ica hirya no hino, irabica bigacika kweri. Niyo ndirimbo iri kuri hit muri kino kanya. Jewe misi yose ndiko ndakoresha ikiganiro ca Gospel Talent, manza nkumviriza nibiki ngiye kumviriza, nibiki ngiye guserva abantu ariko badukurikirana kuri Televiziyo Tanganyika. Rero mbere ko tubandanya manza mu ducishirize ko gatoya basi nimbaraka refrain, nimbari iki ku ndirimbo yanyu, kuja ku ndirimbo zanyu, kugira ngo abadukurikirana babashe kuryoherwa, bumvirize nigiki yagiye kumviriza, baronke motivation yo kubana ikiganiro no bakagiheza. Kaze. Murakoze cyane. Mwami njimbere yawe, zanye ibimazi vy'amashimwe, wera ubereye gushimura bikwiye, wafashe ibiganza vyanje
umbafi mukiza na yindi mani wanye nawe kuko urumwami mana uragashe urumwami mana uragashe urumwami mana urumwami mana uraganje urumwami mana urumwami mana uraganje. Merci. Mashi ndabahaye nefe dimisi disi ndabahaye disi nca nkishira gose nukuri nkarezage cyane gose muririmba neza. Murakoze. Kadure kuri Ciela tumubaze Ciela none muravukana canke murabagenzi bisanzwe? Murakoze cyane hama jewe na Rajoni tuvukana ariko muri Kristo turavukana. Amen. Turabagenzi twahujwe n'Imana. Yego murakoze cyane. Murabagenzi ngoje n'Imana ntimurasengera muri eglise ko mwe nusumenga nimba tavuze Shalom Temple undi yavuze nimba ari Emmanuel. Muri Emmanuel. Nyabaranda canke Indati? Nyabugete. Emmanuel Nyabugete. None muronka gute umwanya wo guhura mukora ama repetition mukoranire hamwe muhuza ivyiyumviro bigenda gute ntimubana ntimusengera hamwe ntimuvukana biragendera gute? Ivyo biroroshye cyane turabana. Turabana twifuje gukora turakomunikana kuri phone. Umwe akagenda muhira wuyu canke muhiri wacu. Tugaca tuba mu mwanya umwe wo gusenga dukora. Yego bigatuma byose bigenda neza. Laja. Munezero. Munezero we Laja wacu. Oui. Okay. Revelation ugira wiyumvire gukorana n'umugenzi wawe ngo ati kaje ndero umugenzi dukorane cambere mbere mwamenyanye gute? Ni revelation yo kuva ko mwokoranira hamwe mwayikuye he? Murakoze cyane. Hama jewe ikintu cyatumye duhura na Ciela novuga ko ari ubuntu bw'Imana. Ico nico cyambere. Hama ikindi naco cyatumye tumenya na Ciela twarabaye mu mwanya wo gukorana mu bintu vya groupe biblique. Twarakoze muri groupe biblique turakora dukoze tukagenda bakadutumira badutumiye tukaririmba aho no numva ko twakoze cyane ariko muri uko gukora kwacu twarakundana umwe agiye handi undi yarajyana n'uwundi. Rero Ciela numvuga yuko yambere umwana mwiza cyane muri ivyo bihe byose twakoranye muri ivyo bikorwa. Haba badutumiye twarajyana. Ikindi naco Ciela ugituma twamenye nawe twarafashe umwanya turasenga tumaze gusenga kuko ayo ari ikintu ushobora kujyamo ugasanga utagikoze udasize Imana imbere usanga byose ntibishoboka ariko twarasenze turereka Imana kuri iyo ndirimbo yacu yitwa Mwami nje imbere yawe turayandika. Avaho kuyandika twarasenze turavuga ngo Mana turashaka yuko utuyobora utuja imbere mu byo tuzokora byose haba abantu bazoyumviriza ntibazokumva amajambo ntibazokumve melody ariko bazokumva amajambo. Rero niyo mpamvu rero novuga ko ari ubuntu bw'Imana guhura na Ciela tugakorana umurimo wa data. Murakoze. Lajwa turafise abantu benshi cyane batangwe gospel nkamwe ari babiri ari batatu biryoshe sinzi yari abana batatu kera narambona baririmbira hamwe baba mu Busoro I think so baririmbira hamwe bakabica bigacika même no muri izi ndirimbo z'aba star zitandukanye barahari baririmba ari babiri bakatujyohera
ewana umwe atarimwo bikaba bimeze ukundi kuntu mbega namwe sivyo muzoza kudukorera hirya ejo canke hirya y'ejo hama muce mutangura mushwane mudusige mu ndirimbo zibiri canke zitatu muce mugenda ico kintu uvuze ego hamwe hamwe birakunda kuba igituma bikunda kuba novuga yuko hari ikintu nuko nabivuze urashobora kuja mu kintu kubonye mugenzi wawe yakigiyemwo ukagenda mu kintu kugira ngo ubone urye hiti umenyekane kugira ngo abantu babone ibikorwa vyawe ariko hamwe n'ivyo urashobora gukora ikintu kuko nubwo ico kintu wogikora nubwo coteba ariko ukabona ko ico kintu uri kuravansa rero novuga yuko ico gikorwa ugikoze umanze ugashira Imana imbere kugira ngo vyose bikunde ko nuko gutandukana muba muri kumwe biva kudasenga kuko hari abantu bashaka kuja mu kintu badasenze bakaja mu kintu nyene bumva ko umenga bokijamwe ariko batabona iyereko abariko barajamwe numva nuko no byishora murakoze Siela urimva neza riya je ko riba ni yakanga naririmbye menshi naririmbye irya mbere ndarimba na tenor ni rya kabiri rya gatatu nawe waririmbye rya kanga ni rya kanga irya kabiri n'irya gatatu n'irya mbere so amajwi menshi jewe muri ayo majwi yose gusa iri tuvuga twese ni rya mbere n'irya mbere ndazi rya mbere nimwaririmba kandi ndaza kuririmba irya mbere ucuririmba irya kabiri ucuririmba irya gatatu sivyo ego kuririmba je navyo nzi okay Siela umugenzi wawe yatubwiye ngo benshi batandukana kubwo kudasenga birashoboka cyangwa ugasanga n'umwumvikano muke muratanguye kujyana umwe tugende muri repetition uwundi yana umunsi na repetition njamwo byama vyabayeho ma team cane ariko ari umwe avuga ati ndi capable yo gukora ikintu cane ariko muri babiri batatu umwe nafatiriwe umwe naronsa akazi kamfatira sinzi ko mwe mwigana sinzi ko mbe muriga ego turiga nawe uriga urumva ibintu byo ku mashuri kashitanga gukora bafatira mukabura umwanya wa repetition mukabure umwanya kuja kwitaba ama concert none kuri wewe nk'ubu unye la jolie nzagenda hanze wabandanye uyu mwuga wo kuririmba yego murakoze cyane kuko ikintu cyo kuririmba ndemanwa kandi ni ikintu Imana ishira mu muntu ni kuvuga yuko ico nocishura nisunze yuko hari igihe ushobora gusanga n'intambara zabaye canke ibindi bihe ugasanukana ibihe bibi cyane vyo tumudakora rero je ndiyumvamo yuko rajo yagiye no bandaya nkora nokora ariko umwanya Imana ibikimuntije kuko uyu ni Imana yandemeye ko twokorana igikorwa c'Imana niwe nakureye ko ngokorana yego murafise ama platform yanyu mushira ku ibintu byanyu indirimbo zanyu ego turafise urubuga rwa YouTube n'urubuga rwa Facebook twatwitwa la Joie de Ciel urumva la Joie de Ciel urumva Ciel musi yagiye zosigaye yari la Joie gusa yajagiye azosigaye yari Ciel gusa Imana nizovyemera sinzi yego naho twifuza ko mubandanya mugatera imbere mukagera ku rundi rugero rwiza cyane rushimishije indirimbo yanyu narayumvirije inshuro nyinshi narayumvirije inshuro nyinshi zidasanzwe nuko ntarayifata ku mutwe ako narayumvirije n'uvuze ari indirimbo ikoze neza amajwi meza umudiho mwiza nashaka kukubaza Ciel mwakuye motivation yo yajya amajambo mwakoresheje kuko menga mwari mwigunze narasha ko ya image ko mwari mumeze yo ndi ya image ngo aba bantu bari babonye menga vyanse ndazi botubwira gatoya kugira nkure nk'ayo makenga indi uko nako da feeling kuri iyo ndirimbo mwayikoze mwayanditse birancanga motivation yayikuye hehe ego muragize neza cyane indirimbo mpamvu twayanditse kenshi kwandika urampaye ukicara ugasenga Imana ikakwerekeza ibihe nk'abantu benshi baba barimwo hari gusa no ku muntu umwe ari mu bihe bigoye abandi bari mu bihe bihiriwe indirimbo ko twayanditse ni kuvuga ko umuntu ari mu bihe bibi iramufasha n'umuntu ari mu bihe vyiza ikamufasha ikamwongera intege indirimbo twayanditse bivanye n'ibihe natwe bibi hari igihe usanuka ibihe bizunguruka usanuka hari ibihe bibi twabayemwo bigaca bituma rero dukora indirimbo Mwami imbere yawe ariko iravuga neza ati Mwami imbere yawe nzanye ibimazi vy'amashimwe ati wera uraberewe gushima ati akarefuni ko kaca kavuga ati wamfashe ibiganza vyanje umba hafi mukiza nta yindi Imana ihwanye nawe kuko uri umwami ako kantu twagombye kugakora twisunze
ukuntu hari abantu usanuka bari mu bihe bihiriwe basanuka ntibibuka gushima Imana cyangwa ugasanuka umuntu aragowe ariko Imana icubahiro cayo ugasanuka yayase icubahiro c'Imana ariko Imana hiri hose ibikwiye gushimwa haba mu bihe bibi no mu bihe vyiza. Murakoze cyane. La joie niye ntambamye muhura nayo muri ibintu by'umuziki kuva mutanguye kuririmba mukaja ku marezo sociaux, niye ntambamye muhura nayo ibintu bibagora bigatuma umenga ibintu byanyu ko bigenda buhoro buhoro biri hasi cyane? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ico novuga cambere ho intambamye ntibura mu gikorwa, ariko ivyo vyose uko bicamo kose urabishima uko biri kose, kuko intambamye novuga twahuje na Sierra, icambere yo kuduca intege, baduca intege bakatubwira ko ataho tuzogera atanaho tuzoshika, ariko muri ivyo byose twaravyihanganira. Ikindi intambamye duhura turashobora guhora kuri iyo ndirimbo Umwami Jimba gituma twayikoze, twarahuye n'intambamye ikomeye cyane y'uburyo support, tukabura uburyo badushigikira. Iyo ntambamye twarahuye nayo kuko nasanze yuko iyo uri kurakora ikintu hari abantu bakubwira ati wapi burya bwana sinoshigikira, ariko ugasanga Imana ikuraca muri bamwe utazi, ugasanga nyene ibikorwa biriko birakorwa. Rero novuga ko intambamye twahuye nayo y'uburyo, twarahuye intambamye y'uburyo cyane. Ikindi naco intambamye mu gikorwa ishobora kuba ihari yo gukora ikintu ugasanga abantu ntibariko baragikunda cyangwa bagishigikira, niyo ni intambamye ikomeye cyane mu gikorwa. Yego, murakoze. Mwibona hehe mu myaka 5 iri imbere? Turabona kuri indoto zacu dufise, turashaka ko tuzogera kure, ubwami bw'Imana bwaguke cyane. Yego. Nuwe muririmbyi akubera akarorero keza wewe uvuga uyu muririmbyi jewe ndamufana n'indirimbo yiwe ndayizi no ku mutwa wowe kubera kumufana gusa? Ndakunda muririmbyi yitwa Alvera Muhimbare, ndamukunda cyane. Okay. Wewe niwe muririmbyi ukunda uti uyu muririmbyi ndamufana vraiment ni citegerezo canje? Murakoze. Nanje ni Alvera vraiment nanje arambera icitegerezo ciza cyane. Hi Alvera, abana bafana bawe n'uzikijanye n'abafanzi bawe ngo barakwemera baragukunda. Can you imagine nibavuze ngo bavuge ngo bakunda ba Darlene, bakunde ba Dorcas, ngo bakunda ako bavuze ko bakunda Muhimbare Alvera, baragukunda baragufana, ni uri citegerezo ciza. Hari indirimbo ya Alvera mwoba muzi nubwo ko baraka kwa Free Fire kugira yumve abafanzi biyo ko bamwibuka bamuzirikana aho muri hose? Ego. Umvise gusenga kwanje, wahanaguye amarira yanje, no muri bya bihe byari bikomeye niwigeze untererana. Umvise gusenga kwanje, wahanaguye amarira yanje, no muri bya bihe byari bikomeye niwigeze untererana. Akiriye indirimbo ivuye ku mutima, umutima wuzuye ishimwe ry'ivyo wankoreye. Iyi ndirimbo yanje Mwami nuyakire, ikubera umubavu muraneza. Indirimbo ivuye ku mutima, umutima wuzuye ishimwe ry'ivyo wankoreye. Indirimbo yanje Mwami nuyakire, ikubera umubavu muraneza. Ntabwoba ngifise namba, Yesu ningabinkingira, naho nobu mwizigirwa, we yamaru mwizigirwa.
kunyurwa. Wow. Basi mwamira amashi nukuri. Man, ndazi muraryohewe, ndabizi, I know that mwebwe ko dukurikirana muraryohewe. Aba fans ba Alvera Muhimbare. Je nari nzi kugira boti ngo turakunda Dorcas na Vestine because ari babiri tumenga ariko bavuze Muhimbare vraiment nanje ndimbo irandyohera iramfasha. Murakoze gushaka kwiririmba. Nikiye kintu mwumva mwosaba abafanzi banyu abantu bakurikiranye ano batera intege buri munsi buri mwanya niki kintu mwumva mwabasaba? Ego reka ndacishure kuko ndumva neza kibira muri jewe, ndumva neza yuko abafanzi bacu badukunda kandi bakundana Imana bodushigikira mu kudusupportinga baja kuri YouTube bagira subscribe akajeme n'agapartage badushigikire uko babishoboye kose badupromoting bidasanzwe baba bagize neza cyane kugira igikorwa c'Imana gitere cyamamara cyane kigere mu mahanga n'abari kure cyane bumva ubutumwa bw'Imana biciye muri twebwe cyane. Mufise indirimbo zingahe? Twebwe tumaze gukora indirimbo imwe itwa Mwami Jibere yawe. Ego urakoze. Nayindi mufise? Izindi turazise ni nyinshi cyane, ni nyinshi kandi zidudubiza muri twebwe ariko vuba zigiye kubashikira kubw'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Amen. Imbere yuko turagize ikiganiro cacu reka muri ako kabijya mwatubikiye mudukubitira agakapera gato nyene mvuga ati kahofre mvuga ati akana kanyuma turabasezeye muri buno buryo kugira ngo ce dusezera abafana bacu ko dukurikirana ko turiko dukurikirana n'abantu benshi cyane gose bashaka kumva izindi mpano zinyegeje bashaka kubona izindi new face imbere yabo ayandi majwi mashasha wundi mudiho mushasha sivyo kamudushishiriza gatoya ce dusezera abakunzi bacu. Ego murakoze. Ibyo yakoze birabitwemeza yuko ari mwiza, inkomezi ziwe zirabihamya yuko ashoboye. Ibyo yakoze birabitwemeza yuko ari mwiza, inkomezi ziwe zirabihamya yuko ashoboye. Yo yaremye umuntu ikamurutisha ibindi biremwa, ikwiye amashimwe n'icubahiro ibihe byose. Murabize neza. Urakoze cyane gose reka duhere kuri Sierra asezere ashimye televiziyo Tanganyika yongera asezere abafansi banyu. Murakoze cyane murakoze. Ego yarira Joanne Sierra twariko tubashikiriza ikiganiro. Ego nagoma mbayishimire televiziyo Tanganyika bo bimviye kudutumako bakaduha akanya kugira ngo tubabwire kubijanye n'indirimbo yacu Mwami Jibere yawe. Ego bagize neza. Nongeye nifuriza abafanzi banje bacu aho muri hose mwumva imigisha y'Imana ibatemba aho muri abari mu bibazo Imana mwumva ibirura abari mu mashimwe nabo mubandanye mwishima kugira ngo imigisha y'Imana itere yamamara aho muri hose. Nkuko umugenzi wanje abivuze Sierra nanje nongeye gushimira cyane televiziyo Tanganyika bo bimviye ko kudutumako kugira ngo tugirane ikiganiro nabo hama turabashimiye gose cyane n'undi munsi muze dutumeko kandi tuzogaruka. Ego murakoze Yesu abahezagire kandi mushishikare no gukurikirana urubuga rwacu kuri YouTube wandika ko Joa and Sierra no kuri gushira ko sabone na j'aime na partage. Turabashimiye Imana ibahezagire cyane. Reka mfata kanya nshimire abakunzi ba televiziyo Tanganyika mudahengeshanya kudukurikirana ku biganiro byacu uko bukeye nuko bwije. Nibagiye abakunzi bacu twatumiye uyu munsi abatumire bacu twatumiye uyu munsi bitavye akakamo barabateramisha munsi ko baririmbye ko bikora neza bimere kuje ku platform yabo ngo mu following mu bakurikirane
babasavye support yanyu kuko support yanyu irakenewe cane gose. Nitwibagiye gushimira US Media Technologies ku fatanye bwayo yama iri kumwe natwe kuri support yayo yaba iri kumwe natwe ibihe byose, hamwe na Amalia Lux Hotel nziza cane aje kibanza mubona turimwo uyu munsi kimeze neza cane. Wakeneye wohitura bakagufasha muri ibi na biriya. Ikicari kiganiro Gospel Talent kiba yagira ivyerekeye umuziki w'Imana, ivyerekeye ibintu vyerekamana, I think so, cyangwa amareresi atandukanye ariko ayaga ivy'Imana. Nico kiganiro mwariko murakurikirana kuri televiziyo Tanganyika. Reka mubwiraho muba mubahwe. Shalom.